Reka duhere kuri cyo cyambere kijanye na stade Intwari. Nivyo ibikorwa byo gusubiramo stade Intwari biri ku rugero rushimishije, kandi mudukundire tumenyeshe abarundi ko iyo bikorwa ubu biri ku musozo. Mu misi iheze hariko hakogwa ibikorwa bijanye no gusubiramo aho imiduga izohagarara ndetse no guheraheza ushirako umusezero. Ubu umwitwarariko uhagaze mu gushirako amatara azoboneshereza ico kibuga. Ibyo birangiye twiteze yuko abagenduzi bishira hamwe mpuzamakungu irabo umupira w'amaguru bazoca bashika basuzume bemeze ibikorwa byaranguwe kuri ico kibuga. Gutyo rero ibyo birangiye niho ico kibuga stade Intwari kijoka gitangura kwakira inkino mpuzamakungu nkuko byahora aho hambere. Bo kwitega kw'ivyo bizokorwa mu meza ngaha. Ivyo ntawo bivugira hano kuko bizovana n'igihe ishiramwe mpuzamakungu bw'umupira w'amaguru rizo rimaze kurungika abagenduzi, kuko imbere yuko abagenduzi bashika nitwotegekanya ko dushobora kwakira izo nkino mpuzamakungu. Ikibazo kigira kabiri ni kibazo kijanye n'ikibuga c'inkino y'amaboko basketball cyategerezwa gusubirwamwo aho twita kuri Departement des Sports muri quartier asiatique. Nivyo mu ntumbero yo gutorera inyishu ikena y'ikibuga cha basketball, ubushikarangaje mu byo bujejwe harimwo inkino bwari bwafashe ingingo yo gusanura kijya kibuga, mbere butako buratanguza ibikorwa by'ibanze byo kuraba ibikenewe kugira ngo ico kibuga gisubigwemwo kandi gikwize ibisabwa ibibuga mpuzamakungu. Igihe hari yageze yuko ibikorwa nyezina bitangura, basanze ivyo vyigwa vyerekana yuko hasabwa amahera menshi arengeye ayari yategekanijwe, bica bituma rero ivyo bikorwa birabangiriye gato kugira abe kwisuganya ukundi. Ikigeretse ko rero ahavuye kandi haboneka umwitwarariko w'abahoze bari mu ishira hamwe ry'abadandaza b'abarundi twa ACB, berekanye yuko ico kibuga coba kirimwe amatati hagati yabo hamwe na leta y'u Burundi. Ico kibazo rero kubera yuko inzego zibijejwe ziriko zigica hirya no hino, byabaye ngombwa ko naho nyene iba imvugira kabiri yo gutuma tubangiriye kugira ico tubandanirije ko kuri giya kibuga cyo kuri Departement des Sports. Hanyuma yahavuye kandi aduga ku kibazo gira gatatu abaza kubijanye na salle multisport yategerezwa mugambo kubaka ajya ku kibuga cyo muri Sesinga. Ico rero eka ndagifatanye mbere n'iki kibazo yabajije bugira kabiri mu kurindira yuko leta cyangwa inzego zibijejwe zitanga intumbero kubijanye na kijya kibuga nyene cyo kuri Departement des Sports. Ubushikaranganji mu byo bujejwe ari mu inkino bwarabandanije burondera ibindi bibanza bibereye kugira ngo hubakwe ibibuga mpuzamakungu vy'inkino z'amaboko. Ni naho rero biyumviriye yuko hoba ikibuga kidasanzwe kizokubakwa mu buryo bw'ubuhinga bwa none cyo ku rugero rwa arena ruzokinirwamwo inkino zitandukanye, basketball, volleyball ndetse na handball, ariyo bisigura kijya babaze bavuga ati multisport. Rero ico kibuga basanze ko kibereye ko cyo kubakwa muri zone Maramvya, kuko twisunze ibyasabwe n'abifuza gushigikira leta muri yo nteguro. Ikibuga cyo muri zone Maramvya basanze arico kibereye. Ubu rero bariteguye mu gihe iryo tongo impapuro ndagatongo zaho zoboneka
bo bariteguye kugira ngo ibikorwa by'ibanze ibyo twita étude de faisabilité bitangure. Rero ico kibuga cyari kigenewe Sesinga ubwa mbere, ubu kizohindukira cyubakwe muri zone ya Maramvya kugira ngo kize cakire basketball, volleyball ndetse na handball. Akabazo ka nyuma kaje kagana ngo karaba ikibuga ca Gitega, uti ico kibuga kizosanurwa ryari? Ni ngombwa yuko dutahura intunganyo z'ibibuga ngene zibimeze. Usanga hari ibibuga vyegukira ubushikiranganje byo bujejwe ari mwinkino, ibindi bibuga gasanga vyegukira intwaro ku rwego rw'amakomine cyangwa intara, ibindi ugasanga ari ibibuga vyegukira amashure, abikorera utwabo, amashirahamwe. Rero kijya kibuga ca Gitega nivyo turacitwararika, ariko kandi abajeje intwaro mu ntara ya Gitega baracitwararika cyane kurusha, kandi turizera neza ko baticaye bariko bisuganya kugira ngo kijya kibuga gisubire cyubakwe. Murakoze.